Abo banyagihugu bidoga bagizwe cane cane n'abadandaza b'inzoga za Brahudi bo muri komine Makamba. Nk'uko isoko ryacu ngahe Makamba ribimenyesha, ikibazo c'ibinyobwa vya Brahudi cabaye akananira abahinga kubera urongoye iyo komine ya Makamba. Uyo musitanteri akoresheje umuhanuzi wiwe ajejwe ubutunzi ngo batekanije amayeri kugira inzoga zisigare zironka abanywanyi b'umugambwe CNDD FDD. Uyu munyagihugu aratubwira ivyo wo mukenyuro. Cabaye akayobera abahinga babikuye mu minwe y'ubujeje ubutunzi mu ntara baca biha umuhanuzi wa musitanteri, uwo rero nawe niwe yabifashe mu minwe, bacagira inama hamwe n'abadandaza inzoga, baca bababwira yuko bifuta ububari bumwe bumwe kugira ngo ububari bwoba buke cane hanyuma ngo buronke inzoga nyinshi. Abo banyagihugu bo muri komine Makamba babazwa nuko abo bahabwa izo nzoga bigira ivyo bishakiye bagashinga ibiciro binyuranye n'ivyashizweho na leta. Bavuga kandi ko banababazwa nuko hari bamwe mu bacuruza ivyo binyobwa vya Brahudi bazoca bakurwa ku ntonde z'abaronka. Abo banyagihugu bemeza ko ivyo vyose umusitanteri abikora ari kumwe n'utwara umugambwe CNDD FDD mu ntara ya Makamba. Ikibazo nuko izo nzoga zigatangwa zihagwa bamwe bacaduza ibiciro abandi nabo bakazinyuruza. Ikibazo rero nuko ubu musitanteri yavuze yuko bagomba gukura ngo abantu b'amabutike bose bafise amakazi ngo bayabake babitware kuri komine. Barabitanguye imbonerakure mu ntara ni nabo bahaye ico gikorwa co gutanga inzoga, bagomba bene musitanteri baca bagira idepo yabo bamaze kumvikana n'uwitwarukiwe yuko inzoga zose bazoha baronka zizazica muri depo iwabo. Abo banyagihugu basaba inama mpanuzwajambo ya komine Makamba gufata ico kibazo mu minwe kugira ngo hatanzwe ivyo binyobwa baronke bose. Uruganda rwa RPA rwahamagaye kuri telefone Zoe Nirakiza, musitanteri wa komine Makamba, kugira tumubaze ico avuga ku myidogo y'abanyagihugu arongoye, ariko yaduciye ku murongo wa telefone tumaze kumwidondora tukamubwira n'ico twamuronderera.